Bakunzi b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Uno musi tugaruka kuhimbazwa ry'imyaka 23 irangiye abarundi tuyemereje amasezerano y'ubumwe bwacu. Umusi wahimbarijwe mu ntara ya Bujumbura muri commune ya Isare, intara iriko iratangura gutohoka inyuma y'ikiringo kitari gito yugarijwe n'intambara. N'icubahiro umukuru w'igihugu cacu Petero Nkurunziza yarahatangiye impanuro arerekana akamaro k'ubumwe nk'isoko ry'iterambere. Vyinshi muraza kuvyikurikiranira muri kino kiganiro ku kivi. Nkaba ndabahaye ikaze. Kuri uyu munsi mukuru w'ubumwe nyenecubahiro umukuru w'igihugu cacu yabanje gushira urugori rw'amashurwe aho ku cibutso c'ubumwe kiri mu Isare, mu nyuma y'ibisabisho bitandukanye by'abaserukiye amadini y'abaporotesitanti canke katolika. Buramatari w'iyo ntara mu ijambo ryo kwakira abashitsi badasanzwe mu ntara iwe yarashimiye umukuru w'igihugu ku bikorwa yaranguye muri iyo ntara, arashima inyubakwa zabonetse kubera ukuja hamwe. Ubu gusaba ijambo ku munyagihugu waho kikaba kigiye kuba igikorwa kitaruhishije. Agifata ijambo nyenecubahiro umukuru w'igihugu cacu yabanje kwifuriza abari bitavye urwo rubanza rw'uwo musi, baba abaraho ndetse n'abari mu zindi ntara z'igihugu umunsi mukuru mwiza. Twifurije rero abarundi bose bene wacu umunsi mukuru mwiza w'ubumwe. Ubumwe nyabwo, ubumwe atari ubwo kururimi gusa cyangwa kuririmba gusa, ubumwe atari ubwomekerano, ubumwe buvuye mu gusezerana kwacu kandi tugasezerana dushitsa, ubumwe bwuzuye urukundo, ubumwe bugaragarira mu mvugo no mu ngiro mu minsi yose na hose, kandi turashima yuko twabigezeko. Twikomera amashi. Tuhimbaje no munsi mukuru umwe bw'abarundi mu kuno kwezi kwa kabiri ku civugo kidasanzwe kiduhamagarira yuko ubumwe ari ryo soko ry'iterambere n'amahoro birama mu gihugu cacu. Yaribukije abarundi mu majambo make ico abarundi basezeranye ku wa gatanu ruhuma mu 1991 kugira ngo abatabizi babimenye, abavyibagiye bavyibuke, abakijuragirika baronka umuco n'abatumbera inzira y'ubumwe. Umukuru w'igihugu cacu ati n'amasezerano akomeye cyane, ati mbere amaze gutegwa ko igikumu abarundi bariruhukije bati aho vyakabereye amahoro aramagiye kuboneka mu gihugu cacu, ubumwe nyabwo bugiye gutsimbatara abarundi babane mu mahoro. Mbega hakurikiye iki? Hashakanya gatonya ubumwe rumara. Muri uwo mwaka nyene ibara ryaraguye, abarundi turacanamwo no kwicana birajamwo, bifatiye ku macakubiri y'ubwoko, bisigura neza yuko ayo masezerano twaronse harimo ikintu cari gihatse. Ayo masezerano ari meza, ariko cyaciye kiba mu kanya gatonya byerekanye neza naho twaronse agategwa ko igikumu hari ikintu cari gihaze kandi hari ikintu twari twakabarijeko. Ni naco gituma bidatevye muri amasezerano twasezeranye yuko tuzogendera intwaro ya demokarasi iturutse ku banyagihugu kubahiriza. Imyaka ibiri gusa yaciye honorable byabaye mwanya mutonya 91 93 imyaka ibiri yaciye haba amatora, umukuru w'igihugu wa mbere atowe n'abanyagihugu nyene icubahiro David Kiyoro aragandagurwa n'abafasha biwe
ndetse n'abanyagihugu isinzi barapfa ataco bazira ubwo ahaniniya bifatiye ku bwoko. Abatapfuye barahunze hagati mu gihugu, abandi bahungira inyuma y'igihugu, abandi bata ibyabo. Murumva neza yuko naho amasezerano twayaronse hari ikintu cyari gihaze. Ngo Barundi barabizi ko imyaka intambara nyezina yamaze ari nayo n'ibiganiro vy'amahoro vyamaze. Hari hahaze ikintu kimwe cyari gihaze, kimwe twakangarizako kugira ngo intambara ihere. Haci haba ibiganiro vyatwaye hafi iyo myaka nyene ingana no kwintambara yamaze. Ibiganiro byatangwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu bihera mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani. Murabyumva uko imyaka yamaze y'intambara niko imyaka yakozwe mu biganiro vyatumye turonka amasezerano y'Arusha y'amahoro no gusubiza hamwe n'amasezerano atandukanye bari intambara byatwaye imyaka ingana n'intambara. Bisigure yuko rero ubumwe bw'Abarundi ndetse bw'Abanyarwanda kakandi kari gahaze gwabito twarimiye bica bitori mu mutima y'amasezerano, bica bitori mu mutima y'amasezerano bari intambara n'amasezerano y'Arusha, maze noneho hacaba ubumwe bwuzuye atari uruhendo. Atariko ubu Abarundi baramaze gutahura ineza yo kuja hamwe. Ndababwira kubera ubumwe icyo tumaze gukora muri myaka 10 birengeje ibyakozwe imyaka 40 yariheze Burundi bose n'ibigukira. Kuva mwaka 2004 nibwo bwa mbere inzego z'igisirikare zagiye gufasha mu bindi bihugu kandi bigashimwa. Hari ikintu kiza mu bumwe kidasanzwe, ni nacyo gituma aricyo kintu kijanye no gusenyera ku mugozi umwe bituma biza tugaruka ku bintu byinshi twaratakaje: ubutwari, ubuhizi, gufashanya, gukorera hamwe, gushigikirana. Iyo byabonetse ko ubutunzi bukomeye mu gipolisi uko nyene. Ubu nabo bamwe bafasha muri Sudan, bajya kuja muri Central Africa mu minsi imbere, bari kandi muri Cote d'Ivoire, bari kandi muri Haiti. Ni byari bwabe tugira amacakubiri. Tuzo turazirikana aho twavuye n'aho tugeze. Kuva mu mwaka 2005 amatora abaye, niyo matora ya mbere abaye mu Burundi. Abanyagihugu bakitora abarongoye n'imigambi bashaka, maze inzego zatowe zikarangiza ikiringo zagenewe zigasubirizwa n'abatowe n'abanyagihugu. Nibwo bwa mbere byabaye kuva Burundi buba. Nimuze barabyibagira, nibwo bwa mbere. Mirongo itandatu na kabiri amatora yarabaye, atanurumero ruma kaba karabaye, abantu basubiranamo baricara. 65 bigenda uko nyine yagaze ku biti byose ku macakubiri. Macakubiri abantu baramarana, nta n'imigambi myinshi bwaze babaraga umugambi umwe. 93 amatora araba, imigambi myinshi hari kuko mu bumwe batari buhari. Ata amasezerano n'ibyo twatwariye ko bituma tugaruka mu ngorane. Ni nacyo tuma rero aya masezerano tumaze kuyaronka, n'amasezerano y'Arusha, n'amasezerano y'intambara, abantu bagasenyera ku mugozi umwe. Twaronse ingufu zidasanzwe kuva Burundi bwikukiye kubera amacakubiri gushika mu mwaka 2007
bisigura imyaka 40 50 mpaka 45 haramaze kubakwa amashuri mato mato n'ayisumbuye atarenga amashuri 1900 imyaka 45 guhera icyo gihe imyaka 2007 duje umutima n'inama muri bwa bumwe abasirikare abapolisi abacamanza abashinga amateka umukuru w'igihugu abashikiranganji abana abakuze abatama n'abatamakazi duhariye ku kivi twubatse amashuri kugeza no munsi mu 2014 tumaze kubaka amashuri 3340. Ndababwire mu mwaka wa 2002 twari dufise kaminuza imwe y'u Burundi. Guhera ico gihe kubera ubumwe hamaze kubakwa kaminuza 200. Mbega leta yoba yitwararitse kubungabunga no gutsimbataza ubumwe bw'abarundi? Umviriza bike muri vyinshi abarundi bibonera biriko birarangurwa. Turiko turakora ibikorwa byo kurwanya inzara n'ubukene. Babirinde ngaha inzara nayo yatuma abantu bacanamo. Abantu baracanamo kuko ngo hari inzara hazinduka iki inzigo, kandi ngo basangira ubusa bitana iki bisambu bakajyana. Nico tuma rero mu mugambi wa mbere ukomeza ubumwe bw'abarundi dushira imbere ibikorwa byo kugwiza umwimbu no kurwanya inzara. Iyo tumaze gukora byinshi gushikira abanyagihugu mu kubaha bafasha korora kijambere, kurima kijambere, kubaha ibitungwa, kubaha imbuto nziza, kubaha abantu bigisha imigambi, kubaha umwavu igiciro gitoya kugira ngo turwanye inzara n'ubukene. Ikindi kiriko kirarangurwa na leta no gukomeza inzego z'umutekano. Umukuru w'igihugu arakebura abo bose baba bashaka kuzikoresha uko utariko ati bamenye ko ari inzego zizaho zavuye. Bane dukomeza inzego z'umutekano. Inzego z'umutekano zubatswe ku buryo buri mwaka abarundi bose kuko amasezerano twayavuze yarusha n'amasezerano y'abavuga intambara tuguma tugendera mu ntumbero y'uko abarundi bose binjira muri izo nzego mu butandukanye bwabo, kandi baronka inyigisho zijanye no gukingira abarundi bose ndetse no kurenga imbibe tuza gufasha mu bindi bihugu. Turiho gikomeye cyane. Ni naco gituma izi nzego z'isirikare n'igipolisi dushaka no gukemura ukwibaza yuko amase ya kera yo mu rutaro yarataye umwanya. Baraza aho bavuye, nibo bazi intambara icarico, nibo bazi ingaruka mbi z'amacakubiri arizo, nibo bazi kutabana mu miryango iwabo kubera intambara. Barazi icarico, barazi icarico kurera impfuvyi zasizwe n'abo bagendanye, barazi kurera ibimuga bagendanye icarico. Bibigishwa rero aho hari kera. Abasirikare n'abapolisi ni bake nk'abatareze imfuvyi, abareze imfuvyi bafasha abapfakazi, bafasha ibimuga bagendanye. Ndabizi neza cyane, ariko wawundi ahiga ico imena yaramunara bafise muhiriwe. Arongera ati no gukomeza urwego rw'ubutungane ntivyibagiwe mu ntumbero yo kurushiriza gutunganiriza bose n'abanyazwe ivyabo batagira kiburanira. Mu butungane kandi hariho gutunganiriza banyarucari hamwe n'abaciye mu bibazo kubera ibirori bigoye twagiye turacamo. Nibi bijanye no gusubiza gutatura amatati agaze ku matongo n'ayandi matungo. Ntabwo ushobora gushoboka mu gihe abantu bamwe bari mu by'abandi
abandi bari ku gahinga bamusi munsi y'ibiti inyoni aho gutunganiriza abanyagihugu kugira umuntu agira haba yubahwe nibwo bumwe Necho tima rero wamugujeje kumenya gushira gutatura amatati aje n'amatongo n'andi matungo ukora kugira ngo abantu batekane bareme umve ko batunganirijwe nujya muri bibaza ko yahebwe yumve yuko ari umuntu mwitwararitse nujya umuntu ahungutse ko ari umuntu mwitwararitse nujya umuntu yateshejwe ibyiwe ari kuri kante de place yumve ko ari umuntu mwitwararitse bose leta ibatunganirize nk'abana bayo igihugu gitoroshe mugani umwe muri gaho nyene niko gitoroshe mugaza dutegereza kugishikako kuko kiza gitimbataza ubumwe ataruko ejo kabura rasambuka abantu basubiranamo ati turarindiriye umuzo w'umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira uzoza usasagaza intambwe yo kunywanisha abarundi no kurandurana n'imizi gwari gwakangarijweko tugiye gushira wa mugwi wo kumenya ukuri kurekuriranira no kunywanisha abarundi ni ibintu biza byubaka ubumwe bw'abarundi mu masezerano y'Arusha birimwo mu masezerano y'ubumwe bw'abarundi byari birimwo amasezerano y'Arusha yazabishiramwo ndetse n'amasezerano yo kwahira intambara birimwo kuvuga ukuri kurakiza kuko ari imitima yakomeretse hari n'imitima iboshwe kubera ibyo baciyemo birakenewe ko ukuri kuza gukiza iyo mitima abantu bakibohora hakaba guharanira gusaba n'imbabazi ubumwe n'akigoro kwe ngubana na mugenzi wawe mwatase uja hamwe ugaca bugufi ukamusaba imbabazi aho watiriganye amaguhaye imbabazi ari mu rukundo muca mu intango shasha mu kabumwe muca musaba ati byabaye bigisubira abantu basubiza hamwe kunywana umugambi wo kunywanisha abarundi turawimirije uyu mugore rero ujana kumenya ukuri no kurekurana no kunywanisha abarundi numuti urura mugabo kiza imitima yakomeretse imitima ikiboshwe dutegeza kunywa dushaka gukira indwara duteza kumenya ariyo twatuteze ko ikinyoma ngaha mu Burundi cyatumye abantu bacanamo nuno munsi abantu tugende ikinyoma agafata mwene wabo akamwambika ikibara atacazira akagenda ari kivume kubera ibinyoma ibyo biracari abantu bazobereye kurementanya barementaniriza bagenzi babo nibyo byubaka ubumwe turashaka yuko ukuri kunesha ikinyoma Umurundi wese rero ahamagariwe kwigisha no gutsimbataza ubumwe ahaherereye kwirinda kugumura abandi twitwaje imvu zidafashe ziba iza politike iz'imigambwe iz'amoko n'intara n'ibindi umukuru w'igihugu ati ntibisigura ko atabibazo bihari ngo mugabo abantu borema mureme rero mu bumwe turimwo byinshi tuzobishobora tugize ubumwe tuzoshobora tugize ubumwe tugira inguvu kandi utatawe ubumwe tuzomwumvisha buke kugira ngo ntadusanze nabi tuzogerageza tumugarukane bumve ko ubumwe ari ikintu gihambaye hanyuma udashaka kumva ubumwe nawe tuzomwumvisha yuko bukenewe hanyuma kandi abantu mwese mwidegemvye umurundi wese yidegemvye umurundi wese areme mu mutima wiwe ndashaka kumva ngamurebe mu bumwe abantu bararema ubumwe n'ubutunzi ubumwe n'ubushobozi mu bumwe abantu bararema
uco bitu cyo ashatse cyose baragikora y'abantu buje gutuma inama bavuze ati wewe turaguhagaritse urahagarara bati turabandanya urabandanya mu bumwe ari ubushobozi bwose tugahanura kandi n'umuntu wese yoba aciyumvira yuko amase ya kera kiri mu rutaro ko tumukurire nkoni gishitsi ubumwe twaburonse bigoranye amasezerano y'amahoro n'ubusubiza hamwe twabironse bigoranye amasezerano y'intambara twaronse bigoranye ibyo byose byaje kugira ngo bidufashe kubaka ubumwe turazi igiciro cy'ibyo bintu byose ni naco gituma atamuntu n'umwe azogereza kubuza kwitambika imbere y'isegenya ry'ubumwe tuzokwihanganira nari ntambwe n'imwe azotera. Nyenicubahiro arasaba abanyagihugu bose kuguma bafatanye mu nda bakijukira nyabuna ibikorwa bakirinda abaza kubasamaza kuko ngo aho Burundi buvuye turahazi. Nyuma byarashitse turashihana aba bana barabana ribi ya ntambo ya Kirundi ratituka maze bamwe batamba gihuta abandi batamba gitutsi nakari ufise izuru rinini naripomesha kandi ufise risongoye ntarisomesha. N'izindi ntambo nyinshi zararyoheje ibirori vy'uwo munsi.